Nuko musanzwe mubizi nigira ndabada hasi nigira ndabazanira ibintu vy'amanyanga. Uyu munsi naho ati nabazaniye iki? Uyu munsi ndabazaniye urutonde rw'abaririmbyi 10 ba mbere mu Burundi bakwirikiranwa cyane gusumvya abandi ku rubuga rwa Facebook. Ndababwira abo baririmbyi abaribo, ndababwira ibibanza bafise, ndetse ndanababwira n'abantu babakurikirana. Bana nanjire mu iki kiganiro uraza kumenya byinshi utaruzi ku baririmbyi bacu. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanje ariyo yanyu, rikaba ari rya mbere ubonye YouTube. Icyo usabwa no kubanzwe kanda subscribe, nimba usanzwe warayikoze naho shirako gem, ushireko na commentaire, bikunze na partage abagenzi bawe, hama tuzoze tubana mu biganiro bitandukanye ndabacishirizaho kuri YouTube. Nkuko ndabibabwiye ngiye kubabwira urutonde rw'abaririmbyi 10 ba mbere mu Burundi bakurikiranwa cyane ku mbuga za Facebook. Sinirwa ndabatebera, turahera ku muririmbyi w'10 tugenda ku muririmbyi wa mbere. Of course birumvikana ko niyo waheba ikiganiro utakimaze umuririmbyi wa mbere nta uza kumva. Iryo kosa rero ntuze kurikora ngo uhebe ikiganiro utakimaze. Bana nanje dutangure n'urutonde rwacu. Umuririmbyi w'10 rero yitwa Dramati. Uyu Dramati akabakurikiranwa n'abantu 146. No kuvuga sakalansika. Dramati Facebook yiwe iyi Facebook page yayikreye itariki 19 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019. Ngiramsha mwumva ko imaze imyaka igera kuri 6. Umuririmbyi w'9 yitwa D1 Facebook page yiwe akaba yayikreye itariki 6 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Ikamaze imyaka igera kuri 4, ariko ubu tuvugana akaba afise aba followers bangana n'148. No kuvuga asumvya Dramati aba followers 2000. Umuririmbyi w'8 yitwa Loliro Simba. Uwo Loliro no muri legend muramuzi. Facebook page yiwe akaba yayikreye itariki 16 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2014. Urumva ko imaze imyaka myinshi kuko iza yarakwije imyaka igera kuri 11. Loliro Simba akafisa followers bangana n'176. Tubandanye n'umuririmbyi aza mu kibanza c'indwi cy'abaririmbyi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa Facebook. Nawe sundi ni Double J once again. Double J nawe Facebook page yiwe akaba yayikreye itariki 23 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2018. Double J Facebook page yiwe ikabigeze ku followers 189. No kuvuga 199k n'abantu benshi. Tuhandanye tudatevye n'umuririmbyi wa gatandatu. Umuririmbyi wa gatandatu yitwa DJ Fernando canke Fernando Aye. Muramuzi, muranamukunda cyane. Uyu Fernando akaba yakreye page yiwe ya Facebook itariki 19 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019. Iyi page yiwe Fernando ikaba ifise aba followers bangana n'207. Kuvuga 700 nako 270 n'aba followers benshi naho nyene. Nkuko nababwiye turiko tuva ku kibanza c'10 dutera tumanuka gushika ku kibanza ca mbere. No kuvuga nk'ubu tugeze kuri 6. Nkuko nabibabwiye wewe icyo usabwa no kuraba ikiganiro cyose ukakimara kugira uze kubasha kuba wamenya umuririmbyi wa mbere ninde. Umuririmbyi wa gatanu rero yitwa Bface on from. Bface Facebook yiwe iyi Facebook page akaba yayikreye itariki 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2017. Ubu tuvugana akaba afise followers bangana n'251. Tumandanye tudatevye n'umuririmbyi agira 4. Umuririmbyi agira 4 yitwa Alvin Smith canke Lavash Original. Uyu nawe Facebook akaba yayikreye itariki 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2014. Urumva ko page yiwe nawe nyene imaze igihe kinini.
ikaba ifite abafollowers bangana n'ibihumbi 336. no kuvuga 336 followers. Ntabatebeje reka tubandanye n'umuririmbyi agira gatatu akwirikiranwa cyane ku rubuga rwa Facebook aha mu Burundi. Nawe si uwundi bamwita Mugani Desire Desideratus, akaba ariwe menshi muzi izina rya Big Fizzo. Big Fizzo rero Facebook page yiwe akaba yayikreye itariki 25 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2010. Facebook page yiwe muravyumva ko ikwije imyaka igera kuri 15, urumva ni imyaka itari mike. Big Fizzo akaba afise followers mwaka kanya tuvugana bagera ku 341 341 followers. Tubandanye tudatevye n'umuririmbyi agira kabiri akwirikiranwa cyane kuri Facebook aha mu Burundi. Nawe si uwundi bamwita Bizimana Abubakar Kalum, abenshi tumuzi nka Sat B. Akaba yakreye Facebook yiwe itariki 17 kwezi kwa mbere umwaka wa 2013. Utuvugana Sat B akaba afise followers bangana n'ibihumbi 504 504, kuvuga igice cy'umuriyoni kirenga. Imbere yuko ndababwira umuririmbyi wa mbere asa followers benshi akurikiranwa cyane hano mu Burundi kuri Facebook, ikintu wanza kugusaba banzo urabe ko akanze subscribe, nimba utarayikanda ikande, urabe ko washyize ko jam binakunze tutegurira muri commentaire. Umuririmbyi wa mbere rero akaba ari Natasha niwe muririmbyi wa mbere bwa mu Burundi akurikiranwa cyane ku rubuga rwa Facebook. Natasha Facebook yiwe yayikreye itariki 8 kwezi kwa kane umwaka wa 2015. Tuvugana akaba afise followers bangana n'ibihumbi 524 524 followers. Urumva ko n'ababone benshi. Abo nibo bantu bakurikira Natasha, akaba ari nawe wa mbere mu Burundi mu baririmbyi akurikiranwa cyane ku rubuga rwa Facebook. Ndagushimiye rero wafashe akanyu kanyumviriza webanye nanje mu iki kiganiro. Nugenda kandi subscribe. Ciao tuzohurire mu kiganiro gikurikira nzobategurira. Big Dream TV.